ukoze umva ukoze byiza none nk'ubu ujyamanye n'umukobwa ingaruka so kuronka umwana none si nziza ni nziza none ingaruka umva iba nziza canke mbi umunsi The Ben yibwa telefone hari abaririmbyi benshi kandi nawe urabizi nk'icari kugushira muri rya place bakaguha Satbi na Rinoji bakavuga ati sopa muri aba bantu hagati ya Satbi na Rinoji bari gutangura guhaje urushuga mami sinoti imiduga impangu tukavuga ati wa koresha umwanya je ndabizi ko ufise umugore mugabo je nshaka kungira umugore wa kabiri tubane ivyo bintu vyakira gute ovyemera ovyakira gute kuri wewe no vyemera mbona ngukoresha umwanya ngura umuntu w'imbwa ivyo jambo cindi umuntu w'imbwa n'ubundi nje ko ataco nimariye happy je ndi n'umujinga vraiment uri umuntu w'imbwa ndi n'umujinga cyane imbwa yandi umuntu w'imbwa ntaco nimariye ariko attention Big Fizzo mufiki wewe Yo, it's your boy Dusty Buja, the public boy, in kuri Azwan TV. Sumutumia dasanzwe sana Mr. Tugesho koresha umwanya. Turamukiriza abakunzi koresha umwanya. Gute umeze neza? Abakunzi ba Azwan. Urabaramukije koresha umwanya. Fise utubazo nateguye kukubaza iba no musi nuncika ndaki. Bamenyere ucika abandi. Uyu musi nuncika ndaki. Sa karibu. Koresha umwanya mu buzima busanzwe atari burya twamatubona ku ma réseaux sociaux iki horo umuntu nyene ari serie nk'umupapa nyene akavuga ati bo je nyene ndabo umuntu ari serie akavuga ati ibintu byo ku marezo nkabihagarika uje mba serie kuco nshaka kubwira ari cyo mbona canke twamari kujya nyene tukubona je mba serie iyo nshatse ko mba serie bisigura yuko je nkuri ikintu mbo je nyine nshatse kwanza kinjohera niba mbona uyu mwanya no basiriye nkaryoherwa ndabasiriye niba no bumusazi nkaryoherwa ndabo musazi nyene je umva mbasiriye mbonye ko ndyoherwa yani bisigura kubayeho ubuzima bwose wewe ubuzima je kwanza bunjohera eko je n'ibintu byose nkora bimanza kunjohera ikintu kitanjohera naco nkora eko je sinizera yuko umuntu cyo mujyo ikintu akora cyo mujyohera je kitaranjohera ubushaka ko wewe ukora ikintu nyene wumva kuryohewe kiguha amahoro muri ego cyane kibazo kigira kabiri gushira umugore wawe mu bintu by'ama TV online ni wewe wabishatse canke ni wewe yabishatse cyo nabishatse ni wewe wabishatse nta ngaruka mbi ubona ko zova zizi nyuma yacu nta kintu kimwe kitagira ingaruka iba nziza canke mbi ingaruka ho itegerezwa yani bivuze ikitwa ingaruka mwe mu bibaza ko ari abari mbi hari ingaruka rega nziza iba ingaruka nziza example nk'iyahe none nk'ubu ntushobora kuja gukora ukagira ingaruka yo kuzokubaka ibyawe kandi warakora umuntu umva iyo ni ingaruka yaje mu byo wakoze ega ingaruka urumva ni kirundi ingaruka ni kintu kigaruka inyuma kiragarutse inyuma y'ivyo wakoze umva ukoze byiza none nk'ubu ujyamanye n'umukobwa ingaruka so kuronka umwana none si nziza ni nziza none ingaruka umva iba nziza canke mbi icitwa ingaruka abantu benshi gusa bo bibaza yuko umengo ni kibi kwete ngo ingaruka ngo yabiye bintu byamubereye ca bavuga ati yo vyabaye bibi kumbe usanga vyabaye na vyiza bisigura ko bizoza byose inyuma yavyo bizovyakira uko bije neko atakizonsinda nzotegereza kugitsinda uri mutananirwa nawe oya yakuru umunsi The Ben yibwa telefone hari abaririmbyi benshi kandi nawe urabizi nk'icari kugushira muri rya place bakaguha Satbi na Rinoji bakavuga ati sopa muri aba bantu hagati ya Satbi na Rinoji bari gutangura gusopana nta n'umuntu ari gusopamo kuko bajya bose n'ababosi nta telefone ya The Ben bari kwiba bajye hari usanga banatunze na telefone nziza gusumbya The Ben gusa nuko ya The Ben vyamenyekana ngo yibwe kandi telefone zose hari iPhone na iPhone peu importe nimba ari iPhone 6 nimba ari 15 nimba ari iPhone 20 ni iPhone bajya rero nta telefone bari kumwiba nta n'umuntu n'umwe ariko kwa bijya biboro na The Ben nawe n'umujinga ahubwo n'umujinga The Ben wibwe telefone ucutera amaruru uri umustar nka kurya
akaze kujya tukuzi twe twama twibwa twe twibwa none byose ni maka tubishira agaragara mane je maze kwibwa telefone kabiri muri ano mezi aheze gatoya inyuma gatoya none hari wona komya maruru ngo banyivye telefone kandi ntubita kandi naho bazinyibira ntabo nafata ngo ntimumvana yabibora ahubwo ni hatara bene bisigura ko yakoze ubuyu wayo urenze sana ayo nyene yakoze ama content meze ni ryashatse nyene ibe content ya ni content urabona ko byaciye bivugwa sana ni content ijya muri make rero ni muri bajya nta numwe ari gushobora gusopa ngo yatwaye telefone ahubwo nari gusopa wenyene ko niwe yari kuba yiyibishije kuba yiyibishije ko ego nk'ubu haje urushuga mami sinoti imiduga impangu tukabwira ati wa koresha umwanya je ndabizi ko ufise umugore mugabo je nshaka ngira umugore wa kabiri tubane ivyo bintu vyakira gute ovyemera ovyakira gute kuri wewe novyemera kubera iki ovyemera ntovyo ko rushuga mami none si vyunguka no gukora ivyunguka none nuharura ati umugore wanje no banamugiriye nabi none je binyohera ikibazo kiri je mbona ari bo ari vyunguka fresh nagira ngo ukora ikintu nyene uvuga ati oya man jewe mu buzima bwanjye ngene meze ava yuko ndyohera umuntu manza kwiryohera je bisigura ko je nikunda cyane je ndikunda cyane ndi njyajya uri njyajya sigura ko cyo gishuga mami ubwa wacakiriye mwumvise kitaranabimbwira kikinabi nkibona gusa ko kinyiyegereza gusa nokiya nakibwiye ati hembe nibiki dukora ivyunguka okay mwumvise abashuga mami mufise imitahe aba diaspora mushaka abantu muze kwakoresha umwanya ari ready ntatinya ngo umugore we mukiniki gusubitahure ko mfise umugore wazitahura niwigira injiji ngo urumva none oya ubitahure ko mfise umugore ariko ubitahure ko nawe ukwiye kuba yo muntu wanje kabisa mwavyumvise koresha umwanya Mr Tugesho kubera iki ukunda ubunure cyane kwera ari inyama zirakunda ariko kenshi dukunda kubona ubunure aribwo bugaruka ni nyama bro ni nyama none ubunure niki nibiharage ni nyama n'ubutumbutumbu bw'ingurube ariko hari imisoso iki mbwa wowe ukunda ubunure n'ubunure haramba mu imisoso haraba mu cyangwa ubushaka kube numvise ngo ibinure biravyibuhisha ubushaka nyene ko yaje nshatse kuvyibuhaho hari ibintu nogira byo kuvyibu hari ibintu nshatse byinshi nogira nkavyibu ukavyibu bro hari ibintu ushatse urona inzobu yishatse urayironka ariko ushatse ubwirabure ntabwo uronka ushatse kuvyibuhura bironka ariko ushatse konda ntavyironka sikura ko ufise umubiri jere umubiri mfise rero ahubwo ni ukomeye cyane usumba n'iyindi kuko nshatse kungana na wewe bro n'amapudre nonwa amapudre nkagira amasiporo ukaba kujya kwa tayari urumva ivyo ni ibintu nshatse nogira rero je sinjye ubunure kubera ngo mvyibuhe ndabujya kubera ndabukunda ko ni nyama bro nta rubanza rubura inyama uramaze kujya mu rubanza bagabaha umuceri n'ibiharage kibaho batuza gushora kwinyama fumi bimwe inyama rero nizo zidomina nizo za mbere rero ndazikunda nta mahano mba nkoze ahubwo mba nkunze ibintu bikundwa n'isi yose cool mpora mbona mu makomanteri abantu bakwita amazina atandukanye menshi kuri wowe uvyakira gute ari amazina bataranyita ari ibintu batabona hari ibintu batabona nyine kugira banyita amazina yandi ariko bazobibona buke yani wewe go amazina yawe kuri we bro je nkeneye kugira amazina menshi cyane menshi nagira nk'umuntu abwiye nka izo mpora mbona gukoresha umwanya ngo umuntu w'imbwa ivyo cyambo cindi umuntu w'imbwa n'ubundi nje ko ataco nimariye happy je ndi n'umujinga vraiment uri umuntu w'imbwa ndi n'umujinga cyane imbwa yandi umuntu w'imbwa ntaco nimariye ariko attention gusa ndi umuntu w'imbwa naco nimariye ariko attention kuri ki attention mbarimo ko ubwenge kenshi ashima bwiwe harimo code ibintu byakoresha umwanya byose gusa ndi umuntu w'imbwa ntaco nimariye
Naco nimariye. Naco yimariye n'umuntu yimbwa. Ate nawe umaze wicunge kwanza. Unarabe. Sawa koresha umwanya. Bihora bishiko kumva uzoheba entertainment. Kavuga ati bo, je ndabihevye. Ngiye kubandanya ubundi buzima ibintu ndabivuye. Bien. Kenshi cyane. Ukumva umengo uzobiheba. Zona biheba wanashima. Ya. Kubera iki? None man. Ino game. Imyaka irikira game. Sivyo? Hari abaririmbyi benshi je nabonye na je nsanga muri no industry bamaze kwibera aba boss. Bamaze kwigira mu bindi bibahereza amafaranga babivuye mu bibere aba boss. Bacha aba boss. Urumva? Rero hariho nabandi bigize yuko umengo ni se wabo ni nyina wavyo. Nyina wibi bintu. Ugakena ugakubitika mugabo ukabigumamo. Mani no game idufasha gusa kurondera ivyo tubeshaho gusa ya ntituyirimo kubera ngo kwiryohera ngo kwera ngo turonka ama commentaire angahe oya proji mazi iminsi ntariko ndaronka n'abantu bampamagara ku posting ibintu vyabo bamutudiri ewan ndababara sana urumva bisigura yuko ko mbabara igakwihangana bigira iherezo Prisi nzobabara kenshi ko nzobeba ariko je Imana ishimwe biracakunda baracamutudi ndacizegwa ndo munyamahigwe ndacizegwa n'abantu kabisa kandi abantu baracabona yuko ntibasha ushobora gukora ibintu bikamenyekana ego rero umunsi nabonye ko nakibasha abantu batagitahura ko nokuri no bikamenyekana ndabivamwe mane ndabivamwe yuko ava yuko tuza muri ibi bintu hari ibindi twari turimo kandi vyaradushimisha twarabihevye rero tuza muri ibi nibire tuzobiheba tuje mu bindi ya twe tuzojana nibihe bisigura ko abafana bakoresha umwanya mu bimenye ko jewe sindiko ndabigura sindi ngango tuzopfana ngo ino game ndayi ngo je sindi ino game si papa si mama ino game itampereje ivyo nshaka nanje sinzoyihereza umwanya wanje kubivamo yigire mu bindi nivyo bro nivyo erega naba abantu bagira ama commentaire hari usanga yibereye mu ibotike ariko abikurikirana cyane bibi yibereye mu ibotike cyangwa yibereye muri biro hari abantu usanga akazi kabo katabafata gose ariko ino game ayikurikiranira hagufi akagira nica bivuze ko abizi kuva ariko yifitiye ivyo akora none yuko yo bariko aratubesha bariko aratubesha sana twebwe rero tubibemwo wewe yibereye mu vyiwe mu botike yo muri alimentation yiwe ni n'umumotari atashe acafata telefone akaruhukiriza ku mutwe akaruhukiriza ku mutwe yinjije amafaranga wari nziza twe natwe rero ntiwinjije ucuta kumwanya ngo je ngo nzopfira ngino game ndayikunda reka usanga uriko urameneka ufire ku nzira uje umunakubonye nsangure oya nivyo niko bimeze mani n'abadukurikirana barabitahura baranaduhanura ati bro nimba ubona bikwinjiriza amafaranga bibandana je abantu benshi bampanura vraiment bro ibintu byose ukora je birangyohera je ndatwenga ariko bibe bikwinjiriza amafaranga nanje ati bro birayanyinjiriza nibi bintu ndimo vy'ubuzu kubana n'umugore je nari nzi ko ari blague nabaye buvyipima ndabishobora mbona bimeze bien sigura ko n'ubundi buzima uzoshobora kububamo ya je ikintu cyose ndacipima ko nkaraba ingene kimeze sawa ya kiri kibazo koresha umwanya Big Fizzo mupfiki wewe anakim takunze kubona dupfiki tutanga rega manu abatanganya amatako nibo tama ariko kenshi ndakunze kubona content zo kumwataka oya jemba ndiko ndamupostinga tout simple none so umustar so muririmbyi wacu umustar ariko kuko none tutomupostinga umustar ariko hari utuntu mbona ngo postinga abastari bacu badukaze no kubapostinga abastari bacu isigura ko ta beef na beef ni bon ndanamukunda cyane mfise n'indirimbo ziwe nyinshi cyane okay dufise abastari babiri ngaha mu gihugu bakomeye Satbi na Big Fizzo ninde muntu nawe yo guhama miliyoni agana gute utopfubereye umucawa hagati ya Fizzo na Satbi ucagure umwe nubwo yo mama miliyoni agana gute ntopfa ndamwere bo wape umuntu sinobubera umucawa kube yamaye amahera aje no bandi umusazi bro yamaye inoti bro nubwo urabona ndakubwire rero je abaririmbyi ba mbere
ntakunda n'abaririmbyi bo mu Rwanda ariko bompereza inoti ndababera umucawa ubu nyene noba ntanguye bisigura ko wewe ujana n'inoti gusa bo none si inoti nituri mu vyunguka ega dukora ivyunguka Fizo na Sadbi nubwo urabona uwari we wese unyandikira gusa ati postingira akakana nta mafaranga yorinda kumpa noga postinga ibazira mpaye amafaranga rero ngo ndamubera umucawa ahubwo urabona barinda la Costa baba Mr Yasin abajya ntibazi kwamamaza abaririmbyi babo ntavyo bazi aya kuri wewe ufise izindi system ukoresha imani mini chawa jendi chawa kabisa nta mucawa ndabona mu Burundi jewe yonyegera mu bucawa jenda afite experience nyinshi cyane mu bintu by'ubucawa bisigura ko bose ushobora kubabera bucawa bibanye guhaye okay nuyihe muririmbyi kazi ngaha mu Burundi uvuga ati umuntu ko ibintu by'imiziki nabihebe ntibimubereye nta numwe bose ubona none umuziki ugira usore si wa inoti none je no mujajinga ngo abihebe gute abikunda none yose nakubiye ko je nkora ibintu nkunda nawe arabikunda yagiye muri studio yakoze video prombe urazi ko umuziki wose muri studio ari hit ni hit none wewe wabaye wabonye ko ari hit ega kugira usore nawe nabayabonye ku kazi none wowe muhano ngo abihebe abivemo gute nawe cyo kubwira ati bivemo nawe ivyo urimo kuko ibi bintu byose turimo bo nta kintu kimwe twahereje Imana kugira ngo bikundwe cyane ngo bitugeze ahantu rero nuyo nawene nta kintu ategeza guhereza Imana kugira ngo bimere nk'ivyanaka urumva niyo mpamvu rero udashoboye we nta muntu umafise ubasha bwo kubwira umuntu ngo bivemo ibi bintu ko si wa murihira studio si wa murihira video si wa mwamamarize si we yamuremye si we namwijije no muri game nta ivyo bintu ntabiba ahubwo nk'umuntu yo postinga akavuga ngo umuririmbyi kanaka cyangwa umuririmbyi kazi kanaka ngo ibintu ngo abihebe uyu abakwiye kuja mu gasho bakwiye kurema nk'agasho k'abantu bavuga uko cabashira indani avuga ati avuze uko bamushira indani gusa ko umuririmbyi kazi aradepansa amahera reka mahera menshi sana ukacumubwira ngo ntavyashoboye ngo bivemo ahubwo arabo dukwiye gusabira Imana je ndakwiye gusabira Imana nka Natasha umuntu akamusabira Imana ko yogira ko niwe muririmbyi kazi nga mu Burundi ashira amafaranga menshi mu muziki kandi n'abaririmbyi bandi bose bo mu bindi bihugu bro ibanga no gushira amafaranga menshi mu muziki na strategy gusa zo kuyidandaza iyo muziki ntangabirano ya grave bafise man nababa Diamond ntangabirano ya grave bafise ariko barashira amafaranga menshi mu muziki nka Natasha dukwiye kumusabira ku Mana Imana duhezagira no muririmbyi kazi wacu arafise ubasha bwo kutudefanda amakorabo international arafise ubasha bwo kutudefanda kabisa tugakomera n'uri akavuga ati Natasha kabisa aba bandi bobo abandi baririmbyi kazi bobo nta mafaranga ya grave bashira mu muziki kuko bisoka ari imvyumbo kamwe tubiri fresh kamwe mu meza Natasha arakora kabisa ni nawe bantu benshi bakunda kujajinga ngo kuno babijajinga kubera iki babakeneye abarondere abahereza inoti bamwamamaza baramuzi erega nta gwanko abanka ni bamwanga bamuponda kubera abona tuyu muntu aranyatatse gose ngo aca murondera mu inoti bro Natasha arazi no kuririmba Natasha ari indirimbo ziwe jewe nibuka aha kuri Centre Jeune aririmba hanura ugwaruka abigeme hari indirimbo yitwa ngo barigwa wumve no kuri telebe kenshi racako bro yo ndirimbo iraririmbitse yo ni indirimbo Natasha marafite indirimbo kera aririmbye uzumva neza kuzimwa amajambo meza zirimbye neza none uno musi woza kuvuga gute ngo ntazi kuririmba subira inyuma umve nuno musi imiziki nigezweho na Sadbi hari indirimbo aririmba abantu bakavuga ati Sadbi araduhemukiye kino ndirimbo ubona Kidding yaririmbye urabona neza yuko umengo yarahemukiye abarundi ariko wewe ijya n'indirimbo international indirimbo ijana nibihe iri ku gihe none ntiyaririmbye birateba none nuko arabizi kwazi kuririmba akamenya ati rero ubu ndirimbi no kwera isoko mbona rimeza uko uno musi ndirimbo kwera mbona isoko rimeza uko na Double J ntubona arimbye ngo nzoduga ngo niyo ndirimbo ngo hoya hirya niyo yipresenta ariko arafise amaririmbo yo present kavuga ati no ndirimbo no present ibisusu se inzoga ni baby izancokoza indirimbo yo present urumva rero ntiwoca ubona ngo yaririmbye uko arafise strategy yiwe cool muri kino gihe muri East Africa mu bintu by'imiziki turabona ko
igihugu ca Tanzania kiri mu bihugu biko biratera imbere cyane ku muvuduko udasanzwe ibintu vy'imiziki ico bari kihe kintu badusumvya ngaha mu Burundi uri kuraraba nka wewe nk'umuntu ari muri entertainment uvuga ati bo ibintu byacu bipfira ngaha twoshobora gukora kugira ngo dushike ku rundi rwego nka ruri oya no gukunda gusa ibintu vyanyumane burazi yuko ubujyaje bwamwe bufasha kuba injyajya bifasha birafasha imana yaba ba type bo mu bindi bihugu barakunda ivyabo bakagwanya n'ivyo hanze urumva barazibira erega ni nk'urukino murazibira muri ko murataka murumva abandi bo mu bindi bihugu abakunzi b'umuziki bo mu bindi bihugu mani barakunda ivyabo kurenza ivyo hanze rero barabizibira bakubwira ati toka dukurire none mbeje urazi yuko ari abapeti barabagenzi banje bakunda imiziki ya Nigeria cyane niyo mu Rwanda ariko hari umudemu wo mu Rwanda yaje arasaba mapi nye turabonana tamutwara kuri abapeti aho ufite biro turaposha cha tumuhereza bluetooth avuze imiziki bro nta muziki numwe wo hanze yigeze avuze ntayafise nambwiye ati none wewe nizi ndirimbo na your love ntayo ufise ya Dramatina Juno Kizigenza ati kuki ndayitungiyo njaba ndayikeneye no ikata ijya verse ya Dramati nkasigaza ijya ya Juno gusa akaba ariyo numviriza avuga ati baba peti baca baravyumva ati murumvise bo kuva ico gihe baciye bavyi n'imiziki bari bafise vyo hanze vyose cyo bifuta urumva urabona yuko bijamwe n'ugwanko kugira ukunde ivyanyu kugira n'ivyanyu bikundishe n'abandi birajamwe n'ugwanko na beef niko bimeze bakwiye rero gukunda Tanzania mani barakunda ivyabo cyane baranashigikira abarundi munavyumva dukunda ivyacu kandi na Tanzania bara ibintu vy'amabifu biranabafasha Tanzania bafise impamvu ico noterera jewe impamvu mbona umuziki w'indundi umengo nushika cyane kure mu gihe hari igihe ubona barimvye umengo bari pose nta muziki bariko barasohora tukaca tubura abandi bantu baba bararyosha industry Tanzania urana bafise Baba Levo bamwijaku bakajara ande ariko ngaha mu Burundi namo nashobora gupostinga ifoto yibereye mu kantu induru mu bafana tumuponda ngo yataye imico so birababaje entertainment yacu biragoye kugira abaduhaye content akuyikorerako cha tuyiponda ifoto yiwe yonyene yoshobora kuvuruga indwi yose tuyikoreyeko bakaca bayigwanya mu makomante n'abafana barakwiye kuraba gira ikintu kimuhanura abakunzi b'umuziki ndundi hama turagize ikiganiro nta nakimwe uvuga ati bose bigumira ku nyene top mani nibakora ibibereye bamaze kwigishwa vyinshi bazi vyinshi bamaze kubona vyinshi rero no munsi nta kintu twobabwira ngo kitume ngo bahindura ivyumviro vyabo n'ivyumviro vyabo ariko bakunde gusa reka tugushimire cyane koresha umwanya aba bari bikorwa mana bari akazi kenshi nyene ugasanga urankeneye naje hari ibindi binkeneye vy'inyungu yanje nakubwiye ko ndi njyaje canshira imbere rero ivyanje hama ivyawe nkabikora ivyanje byamaze kuva mu nzira yawe bagushimiye cyane asante sana twongeye dushimire n'abakunzi ba Azwan TV subscribe like share na comment tubandanya tubaha ibiganiro byinshi cyane kabisa